urane imirazana impanuka twarasizeho n'ubundi buhinga bw'uko nawe bari multiprise iba ifise ubwonko ize kwemera gutanga umuriro ari uko uwo muyaga nkuba umeze neza kugira ivyo vyuma biri kwiyo aronje ica iyo multiprise bize kuba bicungerewe cyane ntihagire impanuka bishobora kugirira ku muriro. Ibi apare yuko byashe bihurirana bikenewe mu Burundi bwose kuko nagoma numva ngo amakara yazimye ngo Bujumbura ngo bayabuze ngo igitoro ngo kitabonetse ngo amakara ngo ntazoboneka neza. Navuze ati rero ko ibi namaze kubiheza reka jenje ndabikora ari byinshi abantu babikoresha. Ubundi yari apareye nari nshimye gukora kugira inyorohereze je kugatwe kiwanye. Ihangiro kwari gukora icuma mbyuse mpivyo kurya ndakibwira igihe kiza gutangurira guteka ndakibwire n'umwanya kizomara gitetse nje ndakibwira n'ubushoye kizobibika kugira nimba iyo narine nshiye manukiraho nk'ibujumbura nzoduge njya byabine naho baheze ndwi zibiri. Dufate nk'ubu urabona naciye ngira ndegera uko dusanzwe tuyikoresha mu guteka nijo gituma ubona wamuhisha utagarutse puruta ngabiri ko birabira ubona nawe ko ari karabira ego kuyiregera nk'ubu nari narese amazi kugira nshume ndashobora guhereza mu rubeya ngaca mperezamo n'ububangutsi kugira anyaruke kubira nje ncumba ubwo nyene canke ari gukaranga canke ari firiti ivyo ndashobora guca mperezamo umuriro kuvuga nk'ubu ishifata umwanya ati mbo nabonye yuguruye ishiraba umuriro watakaye igihe wugurura igaci usubiza hama rero gashisubira ikabandanya kwa kundi vyare bimeze. Nimba buranya bwonko koko uyumvise gute ubundi kurahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu abari ibintu by'amateka kukubera urumva nk'ubu nkatwe tuba twamenyereye dukora ibintu byinshi bitandukanye benshi urasanga bagumvye ku bintu mbere tariyo mugabo umukuru w'igihugu bamaze kubona yuko abirokonesa intuzeye agakuku karagabanuka intuzeye inyifato mbi bakugirako bacha batangura kukuba hatatansiyo barakusha kukubera urumva umukuru w'igihugu niwe ibintu bibazwa mu ntuzeye mu gihugu muri rusange no kuvuga kirinze kibi gikorwa nawe nyene ashigikiye uwo wundi muntu yokivuma ntiyovuga ngo yaramushungirira umutekano. Already know beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure Kekrin boy Mr. Dream. So hating what you humble thing was believe in you be with and never get just for cause so bakunzi bukuri complex nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Sisi la première fois ravye kiganiro kuri televiziyo yacu ntiburengagize gukora saswe kuko iyi televiziyo uyu n'umuryango dushaka waguke uwe munini kubera ko two turagerageza gufasha abarundi n'abarundi kazi kumenyekanisha ibintu vyabo aha mu Burundi kandi se no muri diaspora. Rero uno munsi nabakuye mu gisagara ca Bujumbura aho dusanzwe dukorera murabizi neza cyane tubazana ngaha mu ntara yagutse ya Gitega mu ntara cyangwa se mu mugwa mukuru wa politiki ni ntara yagutse ni ntara imwe abantu benshi ni ntara irimo imigambi myinshi ni ntara ubona ko iteye imbere mu buryo bugaragara. Muri make hano twagendeye umujene akora imbaburanyabwonko gute abantu benshi mushobora kuba magiye mubibona kuma social media yatandukanye musoma imbaburanyabwonko uko zikora izi mbabura nagerageje kuzikorera amahosheshe z'umujene akora imbabura ibaze imbabura ushizeko ubwayo nyene iramenya umuriro igira ibintu ntishobora kubizigiza ibonye ibintu bigiye bizigira nyene irizimya urumva ko ari imbaburanyabwonko koko ni ibintu byinshi zo kuganira na nyene kuzikora na nyene umugambi ko turabona page kirafasha ugaruka mu buryo bugaragara kugira ngo bashobore gutanguza imigambi yabo ni ibintu bikomeye cyane. Rero ntibiza koroha ubane nanje n'ukuri complex behind the camera ntarahinduka ni Jeden Yantare kuri mikro murabizi ni Janice social ngo ratayngo nayikubwira ntibirengageze kuri subscribe reka twinjire turabona mujene turabona ibintu akora muri ya murakazuzanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi tubone neza yuko abajende ko turakora cyane kugira twiteze imbere tuze tugere kiriya gihe ibintu biri ku murongo gumana nanje gumana kuri complex ego nkuko nawe babwiye. Rero twamaze kwishikira mu biro bikuru abaze gushika aho byose bihingurirwa mbere na mbere mwagiye murabona ibintu bakora hano ni ibintu bidasanzwe ni technology igezweho turabona ko abarundi muri ambana kazuzanye n'icubahiro kabisa nje ntabwo mba numva afise bivaye n'abantu bamaze kugendera namwe musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu ndizera neza ko mubona ko abajene tuko turakora cyane mumfire merewe neza
Yego ni sawa tumeze neza. Yego turagoye ikaze kuri complex ariko nawe wongera uduha ikaze mu biro vyawe. Murakoze cyane twikaze twari bahaye nawe murakoze gose. Yego murakoze cyane. Nabwiye abantu ko mukora ibintu bidasanzwe ariko before y'ivyo yuko tuvyinjiramo cyane mumanza mukidodora abantu mukatubwira company yanyu ko yitwa muri rusange n'ivyo mukora. Yego jewe nitwa Timote nico yangereye. Nkaba mvuka mu ntara ya Gitega komine Gishubi. Nkaba nsanzwe ndumuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryubaka imbaburanya bwonko yitwa CJEC, Safeguard for Electricity Company. Mu kirundo gerageje kudusigurira nk'abantu tumva kongereza. No kuvuga ko ari ishirahamwe igitaho gucungera neza ikoreshwa ry'umuyaga nkuba. Yego. Bako niyo ari intererano ikomeye cyane ku gihugu. Ni intererano ikomeye ku gihugu kubera burya umuyaga nkuba uragoye no gukora byinshi. No kuvuga ahantu goreye ukenera inguvu. No kuvuga inguvu z'umuyaga nkuba uza kuronka zihurirana n'inguvu uza gukoresha mu kugira uwo muyaga nkuba ube wabonetse. No kuvuga rero mu kubungabunga ukuntu umuyaga nkuba mu gukoresha bisha bituma mwokora ibintu byinshi kuri za nguvu ku nguvu zazine nyene mwari mwashoboye kuronka. Yego. Icyumviro cyaje gute kuko turumva ko uri umuntu uje gukora ufasha cyane kugira ngo umuyaga nkuba ukingire. Icyumviro cyaje gute kugira ushobore gutangura bino bintu kugira icyo cyumviro cyaje gute hamuca uhitamo gute kubicisha gukoresha imbabura. Icyumviro cyo gukora ibintu bijejwe gucungera ikoreshwa ry'umuyaga nkuba cyaje kumvo zuko twe twakuriye ahantu atamuyaga nkuba uhari. Ni ukuvuga rero ibintu bikoresha umuyaga nkuba twakoresha byaba bikoresha amapire. Amapire no kuvuga mwaragerageza ibishoboka byose amari iminsi myinshi ishoboka. Ni gutyo rero iwacu usanga umuntu wakuriye mu bintu byo kuziganya umuriro. Rero tumaze gutera intambwe tugakura tukisumbura tukaronga amahirwe ko bahantu hari umuyaga nkuba. Ishiyumviro cyo kubungabunga cagumyeho. Niho haje hava ishiyumviro cy'uko ari ugukora ikintu nimba ukoze radio ibishobora kuziganya umuriro neza. No kuvuga ikontereze guharura amahera makashoboka. Nimba ukoze ampri hagenda ize kujya umuyaga nkuba mu kushoboka mugabo we amajwi wari ukeneye urugezo rwayo rukwire. Nimba ukoze iziko rijya umuyaga nkuba mu kushoboka hame ikonteri iharura amayinite make ashoboka. No kuvuga rero muri rusangi nivyo hariho ibindi twaje tubona urane mirirazana impanuka twarasizeho n'ubundi buhinga bw'uko nawe bari multiprise ibifise ubwonko ize kwemera gutanga umuriro ari uko uwo muyaga nkuba umeze neza kugira ivyo vyuma biri kwiyo aronje cyayo multiprise bize kuba bicungerewe cyane ntihagire impanuka bishobora kugirira ku muriro. No kuvuga rero murumvishira message ko ari ihangiro ryaryo ko ari ukwiga ukuntu umuyaga nkuba ukoreshe neza ntusesagurike kandi nawo ucungeregwe neza ntube woshobora kwica ibindi vyuma wawukoresheje ko. Yego. Ikikomeye cyane n'ivyo mugabo rero inguvu nyinshi zari zaciye ziza kumbaburanya bwonko izikora ishobora ziganya neza umuriro wa regidezo kubera amakaro urabona arazimvye. Rero bunazimvye ishiyumviro caje ko ari ugukora iziko rijya umuriro kujya kwa matara. Uteka ivyo ushaka byose mugabo ntukoresha amakara ntukoresha ibizuku ntukoresha imicafu na mikeyi gucomeke ku muyaga nkuba gusa hama regide zize guharura kujya nyene uri hayo n'abamatara bariha. Niho rero nico ciyumviro caje kiba. Yego watubwiye ibintu byinshi duhiburorero amaradiyo agakoresha umuriro canke ibintu byinshi bagira duhiburorero ushobora gukoreshwa n'umuyaga nkuba. Kubera iki mwahisemo gukora zino mbaburanya bwonko kandi watubwiye ibintu byinshi nuko ari ufise ko ubumenyi canke nico kintu wabonye ko gikenewe cyane n'abantu benshi. Mu bisanzwe harimwo urgence ku bintu bijaye no guteka amakara gumazimba cyane. Rero ubona gumazimba cyane
nukuvuga umuntu kugira azoze kuvuza radio nuko azoba yarayariye, umuntu kugira aze kugira ibindi acomeka yaje ku mashina navige nuko azoba yarayariye akora mu nda kabisa. Rero nico yaciye iba intuzeye namba ya mbere cyaciye kiba igikorwa ca mbere cyo kwihutirwa mu buryo bubangutse kugira gishikire abene gihugu mu mwanya muto ushoboka no ku isi yose, kubera urabona ikibazo kijaye no gucana ni kibazo gihambaye cyane kwa buno bukene. Niyo twe amakara Kenya n'abandi barakenye gaze irazimbye kandi ntisubirizwa, iba yabonetse inyuma y'imyaka miliyoni n'amamiliyoni, no kuvuga muyikoresheje n'ingoga stoke iheze muzoca murindira yindi myaka miliyoni n'imiliyoni. Nuba rero harimo urgence yuko ikibazo kijaye no guteka kivamo mu bintu byari bikeneye inkwi. Rero nico cyaciye gituma izimbabura nyabwonko tuzikurikirana cyane kubera yari technology nshasha dusizeho, byaradutwaye n'umwanya kugira dushobore ku perform ibintu byose ibikoze ku buryo bugezweho. Nico gituma twashiye tubyitangurira tubibanze tubikora ukwabyo byonyene. Mugabo ubu twaramaze guheza performance byose izimbabura nyabwonko ikora amategeko yose umuntu aba yayahaye. Rero ibindi navyo muci tuzoba twamaze kugira, muzoba mwamaze kubimenya, ibindi tuzoba twamaze gushiraho byinshi biteye n'ubwoba. Yego. Ni ibintu bikomeye cyane gose. Ariko mbere yuko dushika kuri no mbabura nyabwonko ko tubona kari ikintu kidasanzwe n'ikintu za kudusigurira amadeta yatandukanye, nko ku muntu ayikeneye ico bisaba cyangwa ukuntu ushobora kuyikoresha, ivyo turaza kubishikira. Ariko mbere yuko tubishikira turabona ko kiri umujene, sinzi ko ushobora kuba wubatse, ariko nubwo babubatse biboneka ko uracara umujene. Mbega ko tubona abajene benshi turiko turahunga igihugu, bamwe twigiye so guhunga kandi ntugihunga naho bitandukaniye, baje mu mahanga kuronderera hanze. Mbega amarondero ngaha mu Burundi ntibishobora gukunda ko umuntu aronderera ngaha bigakunda, ko wagize uyu mugambi ari ikintu tubona gikomeye cyane gose. Ngaha mu Burundi amaronderero arahari, mugabo kubera abantu mubona ntibafise ububasha bumwe canke naho hariho nabandi baba babufise mugabo bakaba batabukurikiranye. Nubware abantu bagira bati jewe kugira ndonke amafaranga nuko ngira umuntu anyereka ivyo nkora hama kayama. Rero nukuvuga yabuze umuntu amujya karati buryo ugize woronka amafaranga ya akumva ntanyuzwe, ntikimubuza kweri yuko yironderera ahandi bishoboka. Mugabo twebwe tubifata nk'intuzeye nk'ideni kuri twebwe urumva dufise ububasha ku bintu byinshi. Nukuvuga ibintu umuntu nka jewe nifatiye ko nk'akarorero ibintu mfise kububasha byo hakaza ugwaruka rurenga ibihu amamiliyoni n'amamiliyoni. Murabona bajya apare yibi wawe wagumye kumbabura nyabwonko. Aka nakantu nagize ko kwifashisha kuko ibi apare yuko byashe bihurirana bikenewe mu Burundi bwose, kuko naguma numva ngo amakara yazimye ngo Bujumbura ngo bayabuze ngo igitoro ngo kitabonetse ngo amakara ngo ntazoboneka neza. Navuze ati rero ko ibi namaze kubiheza reka jenje ndabikora ari byinshi abantu babikoresha. Ubundi yari apareye nari nshimye gukora kugira inyorohereze je ku gatwe kiwanye, ihangiro kwari gukora icuma mbyutse mpivyo kurya ndakibwira igihe kiza gutangurira guteka, ndakibwire n'umwanya kizomara gitetse, nje ndakibwira n'ubushoye kizobibika kugira nimba iyo nari nshiye manukiraho nk'ibujumbura nzoduge njya byabine naho baheze ndwi zibiri. Tari kumvo yiwanje byuko noca ndabidandaza ntivyari bwaze. Kuvuga kana kantu gato yisase mu kubintu bindajishinga jewe nanaje. Katugende bukebuke. Utusigura ibintu bikomeye cyane gose bivanye no kungira abantu bari bibaza ngo niho ubumenyi bwawe bugarukira ngo tubwiye kara kantu we washatse kwifashisha ide. Usanga abantu muhuje ikibazo ari benshi uvuga ati reka mfashe n'abantu. Jansanga nogira nozikora ari nyinshi nko mu kwicenda zizoba ari nyinshi cyane. Hariho n'abakeneye zitoye tuzoba twazisizeho kubera urumva biratwara umwanya kuko bisaba yuko ubikora mu buryo buri industriel. Nuba gukora ikintu mu buryo buri industriel ukora gute? Appareil urayubakira mu machine hame yose kwigwa muri flash.
hageze rero uko ukora muri flash uratsa ordinateur ukora iyo fiche hama mukemprima kujya ku impapuro nivyo vyantwaye umwanya munini donc kugira umenye iyo formule ushobora kuzurakoresha Uyase kugira ngo ubimenye ahubwo kugira ubikora ubiheze none nubize yuko nkitongo ubuzi kurima muguru ashobora kugenda kurima indwi zibiri zigahera uja kurima hahandi hatarahera abari ibintu byinshi umuntu ateranya point par point akuma ku kandi mu machine kugira irobi ishobore kubirokonesa rero wicara umwanya munini nk'ubu narimaze amezi 6 ndi ku machine ndiko nkora mu buryo buri industriel ibi bintu nkeneye guca shira ku isoko rero byinshi bizoba ari byinshi gose ikintu gikomeye cyane gose ariko reka tugende bukebuke tugende bukebuke abantu tubajaniranye hano babona ubu bumenyi ufise canke bivanye n'ukuntu uragerageza kwirekura ukavuga ibikurimo n'ivyikurategura gukora ugati isku bumenyi uwabukuye mu Burundi hari amashuri avyigisha canke ko umuntu yigirira atara akaca yigira n'amarecherche yiwe ku ruhande mu bisanzwe ivyigwa bitangwa kumwe ku isi yose nukuvuga ukazogenda mu mwaka wa 4 ukabona bariko barigisha anatomy bakubwira ngo byitwa mu gifaransa ngo aha ni ijisho les yeux iki muno mu Faransa mu wa 4 bazoba bariko biga ivyo nyene kumbure bo mu Congereza bashobora ko tuzi gifaransa les yeux ngaha ni eyes mu Congereza caye bo bakunda kwiga ikilatini kubera arico canditswe mu technology bwa mbere usanga bariko bavyiga mu kilatini nukuvuga amashuri kwatunganije mu Burundi niko no kwisi yose atunganije ariko ubumenyi butangwa sico kimwe canke abatanga ubwo bumenyi ntabwo baba koko cyabiva no gutanga no kumva ko umuntu bivana ahubwo umwe wese ihangira afise yego no kuvuga uvuga ati jewe muhira abantumye diplome bace bandungika muri Amerika wewe ibintu byose wokora kugira uronke iyo diplome urabikora yego ariko Timote tutirengagije ne yuko ngaha ibi bintu ukora si kuvuga aho nyene wize science canke ugize kariko biba bivara n'impani kurimo kugira ibintu nk'ibyo shoye kubikora jewe mu bisanzwe ibijya mwita impano ndabyita intuzeye ububasha ni bijya wumvishije navuze ati kuba ufise ububasha ku kintu mugabo kenshi ivyo bita impano rega n'intuze impano rega kiva mu itarenta mu gifaransa urana ko ari tara Yezu Kristo yari karavuga ibintu by'itarena yashaka kuvuga abantu bajejwe ibintu hama baranka kubishira mu ngiro yego rero no kuvuga ivyo bintu bitarabibwirizwa kugira uvuga ati ni tara niki ni mugihe uvuga ati byamaze kubibwirizwa ndiko ndaraba kino kintu jewe nagihawe nk'ingabire mugabo mu bintu vya technology kweri twese ko tubiharura technology wari we wese uyimigishije arayishobora rero no kuvuga ibi ni izya science yo mu ishuri kujya nyene no kuvuga we kugira uvuga ati bisaba impano ni mu gihe ya science twosanga we warayimenye hama mugabo ntubishobora niho no cenda byita impano mugabo nta numwe je turahura hama ambire yego merakubwira ati je nabo wa mbere biharo nabitora byose mugabo bari karabesha none ubitoye byose watoye byo bakubajije none biva umwigisha kubajije ivyo yakwandikiye mikaye wocu uvuga ngo wari wabitowe nukuvuga je ndamubwira ati wewe kugira nemere yuko wari ubizi mbwira igihe uzoca ukenera cosinus cosinus tuzoyikoreshe mu gihe tuzohura n'intambamye zawe ubaye wovyishura hama ugashumbwira ngo ibi dukora ngo ntiwobikora niho no nemera ko ari impano muga benshi usanga kubwira ati wapi shenda yabizi yuko nkoresheje formule ya Simpson cosinus ya Daisy plus cosinus x kare ndazi ivyo tuza gutora mugabo urumva uri kuramubaza uwo Simpson intangiro ryari ivyo bizokenegwa nabayo hakubwira yo nico gituma benshi bari yitirira ibintu yuko baba babitoye mugabo batabitoye bivanye ni ku bibazo baba bajije
kuko nk'ubu yaba bababaza bati mbo turiko turaraba tubwire inguvu zikenewe kugira amazi azoshike mu mababi y'igiti kireho imetero 10 yaba babaza bene uko baba basohoka bazi ibintu cyane gose kuko urabona igiti amazi aba ari mu mashami ni menshi nk'igiti cikuriye amazi aba ari mu mashami bayakuremetse ntayo wo kwikorera ariko cyo curana kibashara yaduganya akaduga yagashikaye cyane gose none wibaza yuko atari rya siyanse yo mwishuri none iyo baja kuba babaza ibihuriranye n'ivyo baba basohoka bazi ibintu urumva ibyo ari byo byose aravuga ati je narabo wa mbere ngo narabitora mugabo bivana no mu bamwahigana cyane gose twigarukire rero kuri zino mbaburanya bwonko na cyane cyane hari cyo kintu catuze kugira ngo abantu bigeze kuzumva canke bazibonye babone n'ukuntu zikora mutwere ukuntu zikogwa umuntu ayikara ayikoresha yumve yuko atakibazo ashobora kugira kuko turabona abantu babonye ukuntu muzikora bavuga ati ibintu vyo ngaha mu Burundi hari abantu bagifise iyo mentality ngo ibintu vyo ngaha mu Burundi ni original canke ibintu bishobora kuguturikira ko bikakugiraho ikibazo shaka kumanza usiguriye kwanza umuco abantu bafise iyo mentality uvuga ati izi mbabura zanyu ntizizewe imbabura nyabwonko nizo mbabura ahubwo zizewe muri rusange ni imbabura ikoresha umuyaga nkuba gusa nta hantu namwe muzohurira n'ubucafu imbabura nyabwonko urabona urashobora kuyugara nuba byane byo gutereka intuzeye inaga hanze umuyaga uvuye muri toilette uje utihita witeramo turiho twurani bayugaye no kuvuga ibirizore no hanze nta mishafi jiva hanze hari abantu nshimye kuzana umuco kwishokijaye no kuba watekeye hanze ahantu hanze no kuvuga hajya mbe urazi yuko urabona dufate hari amajambo y'imbabarira amatwi umuntu avuze amazirantoke benshi barumva icaba ari karavuga hajya urinze uyumva nutse uba wayariye kukubera kajya kanuko niki umuyaga uravuga ukayacako ukabega ko makeya kagushikira mu zuru nukuvuga rero n'ivyo watetse bimeze uko bitekeye aho hanze umuyaga uje uva ahandi hantu urinze uwumva nawe nyene bawiteyemo nukuvuga ibiba biri aho hantu nimba vyakunukiye biba vyashitse no munaga yiwawe numva kumbabura nyabwonko niho rero hoho ivyo uba wamaze kubirengana hama ikindi mbabura nyabwonko iteka avec precision nukuvuga bya bindi winaga igendera fubagurika uzurugurura ufundikira hajya umuhisha utumye utumana n'ibindi byari kukugirira akamaro mu mubiri imbabura nyabwonko yoyo ivyo vy'umuhisha irafise amabuto uregera igashimenya yuko umuhisha za kuwukurikirana ntupfugarutse bigasha atamuhisha wagarutse hama ikindi kintu imbabura nyabwonko ntibizokwigira bizigira ibintu byagiyemo kuzigira urubona bihindura n'akamoto nukuvuga rero kujya bihinduka kujya umubiri uba watanguye kubyanka muri ukivyumviriza niko rero n'uturemangingo tuwugize tubyanka urumva yuko imbabura nyabwonko aho bwiza ikontorora ivyo bindi bintu byose twe twari dusanzwe tubayemwo ntibishobora kuzigira ivyo byo gupfuba ntibigaruka urumva yuko irizewe cyane ikindi urumva ijya isuku ribari rishari kwira ryuzuye hama ikindi ni kuziganya ubutunzi imbabura nyabwonko iraziganya ubutunzi uvuze ubutunzi ushatse kuvuga amafaranga amafaranga kuko utetse ikiro cy'ibiharagi wamenye katalogue uko twe twayikubwiye kirashobora gushakiriya mu yanko w'amafaranga 30 y'amarundi ni kuvuga utusanga umuntu ku kwezi adashikanye n'ibihumbi 10 wumva bawungutse amahera ngana guto umuntu akoresha umufuko w'amakara ku kwezi imeze uko tumenyereye pardon gato imbabura importe zya twitwa ngo amaresho usanga ari ikintu gikonsoma cyane kabisa zijya nk'umuntu kabisa mugabo izi twebwe turaziha ubwonko bwiga mbega nze nshiremwe umuriro ungana gute ndabona byahiye canke bigomba bigire reka nenyegeze
nivyiza iribwiriza sinzi abantu bakoreye mu misozi niho muba mucana inkwi ubonye inkwi wasizemo zibanze kugabanuka urongeramo izindi kugira umuriro ubandanye waka iyi rero niyo ivyikurikiranira point par point atari huri wewe nukuvuga iyi wewe urashiramwo ugaca uyibwira ukwiza kubiteka uza warura nta bintu vyo guhindukiza ubwangane n'umurete uwo uri hasi no hejuru hirari nta na hamuzigira ushiramwo ugashubwira ugasha witekane irigaragurira ariko iyo nyene irimenya urumva uburusho ni bwinshi nitwona budondagura ngo tubomare bya bindi vyo kuvuga ngo meya nkuburacitse ati bigomba bipfube ico nico kibazo nagenda kubaza iminota 25 hera yamaze kubika umuriro yo nyene iriziganiriza iza kumarana isahani nusa ari Bujumbura amasaha birarakwiye nukuvuga yoyo nta kintu na kimwe umuriro woshika kiriyo wari wamaze gukwiza iminota 25 ngo kibe copfuba urarekerana ukaza kugurura ruko wagira ati ngaha byari kuba byahiye rero technology hambaye kabisa ikindi umera nkuba ucitse canke uvuga ati ntangu sihu ndagiye mugabo washitse urayibwirira kwizibu tugashiramo ivyo ushaka bize gusha ukayibwire gihiza guteka nukungeneza kubiteka ugashugenda we ugarutse nimba ugaruka usanga umuriro wari wasubiye gucikuza gusanga vyahiye kuko umwanya waje yaciye itora wamuririra wibikira hamishira teka uza warura nukuvuga naho abavuga ati twe ahantu tumuyaga nkuburacika kenshi iyi uruhukuriye nukuvuga ugombye uraja kuryama itetse ukayibwira ukuntu kubiteka ukavyuka warura byahiye naho umuyaga nkuba woba wacitse woba wayizimije mu gatondo uzovyuka urya bya bindi bigiturira ntabyo kugaruka gushusha nkuba byagumyeyo bica biguma bishushe naho umuyaga nkuba woba wagiye urumva ni ibintu by'amateka ikindi nacyo ivyigwa kubijanye n'intuzeye no kumagara y'abantu kandi imbabura nyabwonko ikoreshejwe bijya nyene dusanzwe dukoresha mu gikoni nukuvuga kujya warubirirako ntihagire icuba ntiwoshuza kukiba ahubwo mbere weho utanabiriyeko wabitekeyeko wivyo watetse biba byagumye mu nkono yawe bishira mu isafuriya yo gwawe hamuka bitereka ku mbabura nyabwonko wewe nukuvuga ivyo utetse biba byagumye mu bundi buryo warusanzwe utekerako nukuvuga biguma ari kujya nyene byari bisanzwe intuzeye ama certificate y'ivyo bikozwe macaguma rajya nyene twari dusanzwe byari yarasanzwe ahari kuko ngaho urabona isafuriya tuba twazikoreje mu kuyikora isafuriya basanzwe bayitekamo urumva uhoho utayitekamo kayiterekako nta kibazo na gitoyi ibintu byinshi mu bisanzwe kandi urumva nsanzwe ndumushakashatsi mu bintu byinshi ico nico kintu ca mbere nk'umuntu aba yiyubahiriza ahera ko kubera natwe tuba turimo mu bantu babo shobora gucertifya ibintu kubera ubumenyi dusanzwe dufise mu science nuvuga duca twihera ko bitera ubutara bw'ibanze nkiri ngaho nyene ncangira ikibazo c'amatsiko mbega ko tubona ibintu mukora harimo technology nyinshi kandi iteye ubwoba tutari dusanzwe tumenye ngaho mu Burundi byarakoroheye ugiye kubisertifisha kugira bishobore kubidanaza biciye mu mategeko barabitahura ko tubona iyi technology umenga siyo ngaha mu bisanzwe nk'ubu umuntu kugira tumworohereze gutahura rusha tuyimuha rusha tuyimuha tigenda wigeragereza igenda hama we nawe uraheze tubwira ico twoko ko biragoye gutahuza umuntu handi biragoye gutahuza umuntu kubera ni technology njaja ntabavuga ati ibi ni umuha haba tigenda na usanga bimeze neza kuko izi kugira mfate ingingo yo kuzidandaza numva yuko naye nabikoze ku nyungu ziwanje nanye nayitetse ndayigabira mu nyuma mbona abantu byabakomeranye ku makarani reka ndabakize ndabikore mu buryo buri industriel hama nkore nyinshi tuzibahe bakira amakara numva harimo akarusho gakomeye
imbabura ukoresha umufuko umwe w'amakara usanga uri gukoresha umuriro hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 8 bisha bivana we n'ubwoko bw'injya uteka kuko hari umuntu ateka ku munsi gitoka agateka umuceri ukwawo agateka imboga ukwazo agateka ibiharaga ukwazo urumva wabanyuranye n'ubundi afata ibiharaga kabiteye agacagereka k'imboga hama gashateka umuceri agacage nijo gituma usanga tuvuga tuti ayari hagati yaya naya no kuvuga uba akoresheje ibyo ashamenya ati je ko ngira ibindazi ncangwa mwaya hama ukoresha imifuko ibiri y'amakara nawe usanga ariko akoresha amayinite ari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 20 no kuvuga amahera tuvuga agiye kugura amayinite muri Regide zafata amwe yahoragura agacarenza kaya twe tuvuga hama rero ntiyaca zigara akoresha uko kwezi kose nta makara yandi nta bizuku ntaki hama ikindi irahwahutse kandi uyitereka aho ushase naho haba muri saro kuko nta bimishafu uzovuga ngo iraza kuwutse uyitereka aho ushaka kandi biberewe ibisa n'amakusi yawe nini bihambaye kabisa nini bihambaye aho muri Bravo bike ibiberewe nka kujyanye n'urumba ni nta kibazo na kimwe reka turafata kanyo twereke rero nkini ngaha buryo uko ndiko ndacanganika ndazi nk'abantu bo badahari je ko ndahari ndi kuri tere ndiko ndabibona baraza gucanganika bati none ivyo bintu byose no Murundi abikora tukiri kuri ico rero kuje n'izimbabura shaka rero umuntu agifise amadute ko nanje amadute deja ntarahera kuko numva nk'ifise ibibazo byinshi byo kukubaza kubijanye n'uburyo kuko tuji kandi ari ibintu bigezweho bega ku kintu kije na mikoro tubona abantu usanga bafise amikoro make abona mu mwaramwiyumviriye kuko turabona izimbabura ku bantu bashoboye kuraba ku mbuga abanye ko ari imbabura zizimba bega akabijya kazo nakahe ku kijanye n'umuntu wafise amikoro make nanye nashobora gushikirwa no kuvuga nko mu mwanya umuntu yari yoroherwa no umuntu ashobora kuronkera rimwe ibihumbi 700 ashobora kubironkera rimwe akayari tukayimuha uwo bica bimworohera kandi yunguka ingerane urumva umuriro w'ibihumbi 10 ku kwezi hama mu mwaka no kuvuga azoca akoresha ibihumbi 120 rero ucifata ibihumbi 120 guteranya ibihumbi 700 no kuvuga yuko wewe ku mwaka biba biciye bimutwara amafaranga ibihumbi 800 n'ibihumbi 20 urumva nko umuntu yakoresha umufuko naho yoba yakoresha umufuko w'amakara umwe ibihumbi 820 ntivyokwira umwaka wose mu gucana kuko urana nk'ubu umufuko urarenze ibihumbi 120 urumva uciye ukoresha intuze nuko mvuga ngo umufuko ari bari gice cy'umufuko na uciye ugwiza ayo mezi urumva umwaka wera wakoresheje miliyoni urenga cyawe yumvira yo ku mwaka ukurikirana acasigara akoresha bya bihumbi 10 gusa kira kwezi ya mahera yose yahora aca amahera avuga ati jewe bino bihumbi 200 bijejwe kugura amakara gusa urumva ngene urumva uwo mwitwarare kucurinda kugira uzi yuko mu mafaranga yose uzokorera ukwezi kose ibihumbi 200 azoba ari by'amakara je hariho wabimbwiye ndatwenga ndasanze aracatagura kwaza ati mbe uko atwenga nuwahe ngo yangubo numureke ngo akora imbabura nyabwonko ngo uzibiza amahera nkayo ntiyoshika ati nico gituma yatwenza urumva abari imitandukaniro rikomeye yego kandi urabona hariho n'ibindi bihugu byo bitemerewe n'amakara bafata bakaja kugura ibiharage bitetse kugira baze guca bakoresha utugaze muhira tugire urumva nkiyi abayihereje iyi ukuku ijyamayinite kujya kwa matara nukuvuga hako wobura ukungene uteka ushobora kuvuga ati mbo jewe ngombo no musi tuze gucana kwa sitara ryaho turiko turakorera gusa uza kuva mu cyumba ze kuva yazemije itaragiwe nukuvuga tuteka kumega nkuba amatara ari mu vyumba byanyu yari kuba yari uwo mwanya nukuvuga cugumugura amayinite ya Regide zo angana nayo wahora ugura urumva kucuziga ruteka kuri gusa yego be kukije n'ubukomezi n'uburambe bwayo byo bihagaze gute ubukomezi imyaka 5 yorenga urumva imyaka 2 iraheze abo twazihaye ziracakora urumva imyaka 5 yorenga kuko mu bintu tuzikoramo nta nakime kigwa ingese nta nakime kibora urumva ngaho yuko atantuzeye ata kibazo na kimwe cyo kuvuga uburambe ngo haba ubwoteza ikibazo yego bega nk'umuntu ayiguze
muramwe ukuntu ayikoresha tutabimubwiye ni rashi vyo mucanga yoguma yirabaraba uko nyene Yiraba kuko urabona nk'ubu irafise buto ya mbere uyibwira umwanya ushakize kumara itetse ukayibwira ati mbo urashobora kubona ati mbo ko ntetse ibiharagi reka ndayiha amasaha 3 shinja kuryama ize kwirinda ko bizigiriye buto yanditse ko gukaranga niki ashaba yishira nko kuri 10 hama agacaraba akayibwira ubushuizo yibika kurashobora gucushira kuri rime kugira ikimenya yuko niyo yizimya izochiri ibigumi bibisa arakazu yazi naho yo biyinga ryose agacha sigaraza yarura urashobora gucibwira ati mbo ko ari biharagire kangabanya urubeya kugira bizogume biryoshe gacugabanya nk'urubeya gose agashira kuri rimwe yego hama rero agacha agenda kuryama yego ikibikurikirana point par point naho wari wibagiye gushiramwa amazi irihagarika ikazobandanya guteka ari ukuyasizemo shani imbabura nyabwonko koko gishoboka ngo imbabura nyabwonko koko n'ibintu bidasanzwe mbega dusarira nk'abariko baraje kugira utwereke nk'akarorero ukuntu ikora hane nabonye urubabura runini ya cyane tucinjira sinzigera muracaye ko murarurepara Peruya nago bimeze gute navyo ntirukonsoma umuriro bipanze gute mu bisanzwe imbabura nyabwonko ubu dukoresheje mwayene muri rusangi twagiye turasanga amahera menshi ashoboka ahurirana n'icicumi cy'amahera wari kugura inka canka amakara urumva rero irya ko ari niniya iyo umuriro uhuriranye n'ubunini bwayo mugabo baba bayikeneye nabo amayinite ya Regide ikonsoma acaguma ari y'icicumi shinkwi bari kugura urumva yari yaguriye inkwi z'imiliyoni 2 ku kwezi mu guteka mu restaurant yiwe agacagura muri Regide amayinite y'ibihumbi 200 urumva harimo akarusho gakomeye abayungutsa amahera menshi cyane kabisa abayungutsa amahera menshi gose we urumva cyayunguka mbere inshuro nyinshi yego urumva umwaka uhera yari yisubije aho yayiguze hagombye arazubira akanaturungikira akadusorore kavuga ati makari kashi ndabatema canka gacagabanura ibeyi mu restaurant yiwe abakiriya bagaca baba benshi usanga rero yungutse cyane yego mbega kukijanye n'abantu maze kuziha haba bashingira ati koko kabisa waranduye oya ni benshi muzovuge mbere abadushingira ntaye bo hari kera kuva ku mwaka uheze ndibuka ikinyamakuru BBC cyaragombye ngo kimenyekanisha ibitwe dukora bahijije kuduha iganiro badubwiye yuko ugira babihibiriye turinda kubaha amazina y'abantu bamaze kuzidushorera babasange muhira baraye byo tuvuga baragiye barabavugisha twabahaye umwe w'Igitego ubundi w'Ibujumbura baradushingiye nta baragira ndibuka ico gihe BBC urana amakuru y'ikirundi kwiyavuga iminota 15 naratangaye amakuru yiwacu bayavuze iminota irenga 6 urumva BBC vuga amakuru yo kwisinzima irinzi fata iminota 6 kugira ivuge amakuru y'ikintu cyakozwe kitabagisanzwe kabisa cyakorewe Igitego bavuga bati ngaha twe turabize ibihamya bikwiye twarabyitoreje kandi niko bimeze ni naco gituma twe dutangara ntiyameze 13 w'imbabura nyabwonko rero tuyiguhaye ugaca usanga amahera ukoresheje ranyuranye natuvuga ubufise amezi 13 yo kusaba amahera yawe tuyagusubize nuva mu bintu tugarantisa nico kirimo tugarantisa ngo iri yarapfuye cyangwa ingikora wowe ukagushikira ugasanga itanguye kujya amayinite nk'umuntu shingisha urubanza amafaranga yawe tuyagusubize kuko wayiguze uzi yuko uguze ikintu kijya amayinite make kije gukorohereza twoba twakwibye twaka amahera yawe kino bikomeye nuba bariko baradukurikirana twazihaye nibaduhinyuze bavuga bati iwana ndavyumvishije bace bagira bazi Igitega tubazubiza amahera yaho yego ahubwo no kubagenda badushingiriza ntaye kuko jewe urumva kana kantu gatoyi mu bintu bidadishinga no kuvuga ibi siho nze biburaru n'uburamuko hariho ibindi bintu biremereye byofashiriza abantu benshi carimwe
kandi nahejeje mbere no gukora mu buryo buri industriel hasigaye rero kuja mu bikorwa bibamenyesha tuhashike tuze urumva cyo ukuntu meze sinigera mvuye ikintu nahejeje ego oya deja noneho turavyibonera naho baraza kuvyibonera ahubwo reka dufata akanya utwereke nk'ibyo batubwiye byo kugabanya kuregera ibi na biriya duha akarero nk'ikintu runaka dufate nk'ubu urabona naciye ngira ndegera uko dusanzwe tuyikoresha mu guteka nico gituma ubona wamuhisha utagarutse puruta ngabiri ko birabira donc ari ibintu ko birabira reka ko dufata akanya twereka abantu babone noneho ikibiriraho babone ikuntu ibintu byose biba bimeze muri rusange ubona nawe ko ari karabira eko umufundikizo uraturira kubera uwo muhisha mugabo nkaho ntiyigera hashuha ntiyigera hashuha no kuvuga nta bya bindi byo kuvuga ngo umwana ngo yowo gushanga iki urabona ntibikunda ntibikunda amarero gerageza udusigurire kuri ibintu bijana no kuyiregera nk'ubu nari narese amazi kugira nshume ndashobora guherezamo urubeya ngaca mperezamo n'ububangutsi kugira anyaruke kubira nce ncumba ubwo nyene canke ari ugukaranga canke ari ifiriti ivyo ndashobora guca mperezamo umuriro nk'ubu kubera tuba twuguruye ikibanza gusubiramo gutangura guteka gushasha donc yo bisaba uve nyine hitugira oya wugurura umwanya nyene wavuga ati vyahiye canke ari ivyo uhindura birakunda naho nyine urahinduka usubira kuwugara ugasha wigirisha isubiri ikagira ikareka ipera nk'ubu upfundikira nk'umunota umwe uraza kurawuze gusanga yasubiye gutogota ikintu gihambaye ni ukuvuga nk'ubu ishifata umwanya ati mbo nabonye yuguruye ishiraba umuriro watakaye igihe wugurura igaci usubizaho hama rero ugashisubira ikabandanya kwa kundi vyari bimeze nimbabura nyabwonko kuko rero ku bantu basanzwe nimbabura nyabwonko kuko ivyo byose biraba byose kuva kumuhisha gushika ego ikanamenya nenuzeye n'isafuriya wasizemo ikavuga ati uyu muntu numvira inzi menya yuko atana amazi wasizemwo ikizimya ico yizimya mugizeho nk'isafuriya ataki nk'umuceri wasizemo amazi adakwiye hirakoresha yo wari wasizemwo aheze ihagarike subira kubandanya guteka aruko nukuvuga nka vya bindi tuteka ku mbabura z'amakara amazi washizemwo akamye bica bizigira bo vyo ntibibaho yo nyene ica yizimye ihagarike izosubira kubandanya aruko ugize wongeyemwo amazi ikintu kidasanzwe mon frère dusa nkariko barasozera ikiganiro shaka umfashe umbwirira abantu bakeneye zino mbabura aho bashobora kuzikura nk'abari mu gisagara cyabashaka mu zindi ntara zitandukanye ukuntu bashobora kuyironka agomba burugara biroroshe kuzironka nk'ubu kubera mubona ajya yari technology nshasha byarantwaye umwanya kugira nshobore kuvyigisha abantu bashobora kumfasha umwanya munini mwaka wose hama abo mbere baranabimenya mugabo ndateba ndabona yuko hari mw'ivyo batokugira bashobora ku buryo byokorwa ntahari cyane nsubira kwiha uwundi mwanya wo kubikora ndabiheze version industrielle imwe nakubwira kuyikora hamusigara uyifise mu flash yose hama imashini arizo zisha zikora ibikorwa bihambaye kuko urabona nk'ubu dufate nk'ubwonko baburi kwiyikarata turabe ngaha nk'ubwonko baburi kwiyi karate dufatire nko kwiyi urabona ubwa mbere twatanguye karate tuzubaka n'iminwe kuva ku busa nuvuga nkaha ume yakora akaba wundi agakora kuwundi agakora kuwundi agakora hama bakaza guhuza n'insinga munsi no hejuru kugira ihere nze gushobora kuyensara ibi kugira imwe ihere byarateba mu nyuma ndafata ingingo yo gukora izi nzira zizose je ndazigirire mu mashini hama basigaye bashiramo utuntu dusigaye ya mbere yaciye imera nk'uko nk'ubu iyi aha ntara kame kaba kari bwajeko nukuvuga rero muri yakiriye umuhinga sigara aca azarashiramwo akantu kame mwutu gahuriranye nuko mba naravyanditsemo ngana nyene ibikorwa byarajije biranyaruka mugabo gushika ku rwego rwo hejuru bigeze ngaha imashini nizo zisha zishirako ubwuma makompoza
technology kabisa. Bigeze ngaha rero niho bica bituma appareil ishobora guhera ntahari kubera iyi mashini niyisheze kirabira hagiyemo amakosa gaca yikurira mwayo makosa shayikosorera gaca yikosorera rero ubona iri no mu Kirundi rero ivyo vyose vyaratwaye umwanya nico gituma twaje tuguma dukorera igitego uwo mwanya wose kubera ariho nabona bishobora kunyorera kwa entretena gufasha abakozi ukungene baronka recuperation kugira gute mugabo nko mu kwicumi ibujumbura tuzoba twasubiye gukorerayo mugabo nk'ubu iyo myaka yose abazironka baratwandikira hama tukabaha intuzeye nimero ya konte bagashira amahera muri bankobo hama bakatwereka ifoto ya Burudere tukazibarungikira abarenga amajana 2 baramaze kuzironka mu ubwo buryo donc yo clientèle yose 200 personnes ibujumbura gusa dufatiye ibujumbura gusa kandi rero vya bintu burya abantu bamaze kubitahura batari baki ni benshi ahubwo jewe nije yabaye wandikape kubera izo etape zose ubanza guca urabona ukukuntu mwamye mubaza ngo ivyigwa urana benshi baheza bibaza ngo barabizi mugaba batigeze banabimenya ukuvuga nta shure twe dufise mu Burundi nari gushobora kubwira ati abo mwasohoye ne muze ndabaha akazi dukore ntarinze kubigisha ategereza kumanza guhera hasi ndenda kubigisha hafi kuva kubusa ndibuka habaza arabaza bavuye baba mbere muri za electronique urumva electronique ngaha warinda kubu ariko kazi ka mugabo nkarinda kubigisha kuva kubusa umwaka wose kugira ari nyinshi naho zo bibihumbi jana kuntuze ku mwaka zizosohoka kubera intuze imashini zo ntiziruha kandi arizo zisha zirabiramwe amakosa ntibisubira gusaba yuko abarije nugara duzigara duha akazi nahabo umuntu atizera ashobora kuyugara kuko biba byanditse ko mu Kirundi urutsinga rwose ruja ngaha ugwariga urutsinga ruja ngaha ugwariga urutsinga ruja ngaha ugwariga mu Kirundi ubazi gusoma no kwandika imbaburanya bwonka araheza kayugara igahera ntahaje yego bega abanyamitahe imiryango iruguruye kugira ngo bashobore gushiramo imitahe bino bintu bibi kindi kintu ko tubona ari ibintu bikeneye mu Burundi nta banyamitahe twovuga bahari imitahe ni twebwe nyene ibintahe ni twebwe nyene ndibuko wanjiriye umugani uwo twakorana muri atelier ndiko ndamubwira ati mugabo ati bino bintu je ndabizi mugabo kugira kubikore bihere bisaba yuko uronka abantu bazana imitahe bakagufasha yambwiye ati ngwerega aba boss ni twebwe nyene kubashoboye ibintu byinshi kuva ku mubuto bwawe mugabo ntitwigeze dufashwa ngo dushobore gukora ibintu ngo bishike ku isoko nijo gituma mvuga ati nta banyamitahe mu Burundi bariho kintu gihambaye cyane gose mon frère je ngira ndanyutswe sinze ko nk'abakunzi bacu banyutswe ariko ndizera neza yuko murumva ko hari abantu bashika amajana ngahe nabandi ngira benshi atanibuka nk'imbere nk'inyuma yo mu kwicumi ho bazuba benshi cyane kukubera nta ntuzeye nta ntama mbyimye ubu abakozi bafise ivyo bametiriza ubunda bafise kuvuga rero umuntu azoca yensara nibujumbura kubera ariho hari abantu benshi amakaragerami rumva yuko n'ubu mwabo 90% nabi bujumbura harimo nabandi bo mu Cibitoki nibubanza nabo nyene barariha mu ntuzeye turabaye konte yuguruye muri banki ubu twaranse bijya byo ntuze byo kuma nimero ngo za limikaje kubera twaje dusanga benshi bo kwikika mukiza bakahibira yego ugazanga ati abakora imbaburanya bwonko ntitwebwe ati turungikira amahera twebwe ukazobona tugwaye nimero ya limikaje ngo amahero yashire ku nimero canke yareho cha yari mitere canke yandi uzoca umenya yuko uwo muntu atari twebwe ugomba wibwe twebwe tuguha konte yuguruye muri banko niyo twazugurura n'ahandi muri bije tuzobibamenyesha mugabo n'imiburiburi mwibanka umuntu ashobora kwishikira akabarasi je amahera nayasize ku ikonte uwo muntu namuhaye amahera ntayimpe ni mu mundonderere bibanki nayo irinze yugurura ikonte y'umuntu idafitiye ku rudone niyo iyoheze kayari mugabo twe tuba tuzwi na adresse nico gituma barishe bose twama tubatunganiriza ukuri kwami bega rero two turasa nk'abasozera wobwira abantu rero nimero babarondera kugira bashore kuvugana n'ivyo bindi ama nimero do compte kugira nabo bashore gutanga ama commande kuri zino mabura kuko nimero dukoresha cyane ne yareho ya limitere ntituraye-nsara ni yishiramereho 79 na 333 amajana 627
Yego. nizo nyene mu mwibanke naho n'ibiharuro babatoshobora gufata ku mutwe yatwandikiye kuri WhatsApp turamurungikira ibiharuro hama nawe araheza akaturungikira ifoto ya borudero abashoferi nibo bama babirihira kwico dukora abashoferi nitwe tuba bacagurira mugabigiriye ikibazo ku mushoferi umukiriya yishuza twebwe ntiyishuza umusoferi twe nitwe tumenye umushoferi ukungene tumwikurikiranira urumva ntashobora kugira amakenga ngo umushoferi ngo abashoferi ngo baragoye ngo boyononoye yononekariye ku mushoferi wewe kuri yagarante yawe tuba twagwaye amezi 13 wishuza twebwe ati jewe apareye ntikora yinkurikiranira ama twebwe twimenyera umushoferi ko uko tumugenza kuko twe nabo nyene tuba turabakiriya babo inuzumva nkizo amajana 2 imwe yishigara imiba yamanutse ku 200 hagati ya 200 na 30 urumva nabo nyene turamaze kubashora ibintu by'amahera menshi kugwiza izo nshuro urumva n'amamiliyoni menshi nabo nyene bamaze kungukiramwe kubera irishira hamwe numva nabo bama bashira imbere yuko bayishikana mu mahoro n'umutekano dusozera ikiganiro ni akahe kamushobora gutera urwaruka rwaruka rugifise mentality ati jewe nipaka nje kurondera mu mahanga canke numva no mu mahanga nta migambi ishobora gukora ngaha mu Burundi kubera je mu bisanzwe abonotera kamo sabo bamaze gusohoka intebe y'ishure jabo notera kamo bishakira kwiteza imbere nabo bamaze kugira bakiri mu ishure ujya mwanya basiganwa n'abankadrere abari bo baza kubabwira ngo hore numa ne bawusomemwe ibitabo basohoka amashure bazi gukora neza ivyo bize kuko ntibisaba ngo uburyo bwinshi mu Burundi sinibaza yuko hari umuntu yoba yiza Kenya nka jewe ngo hejuru ngo yo muhinga hama hariho mugenzi wiwe yego murumva hariho vugana ziba mugabo ndazi jewe mu bantu bize mu bukene budasanzwe mu 10 ba mbere noba ndimwe mugabo nahejeje amashure matakintu na kimwe nize mu ishure mu masiyanse ntoshobora gukora ngo nkuremo ikintu giheze zijya ruwa zose zabamwavre nuze amateoreme yabagosi yabayigeni yabataresi amaruwa yabarishimede z'amafungisi amarugaritime ma integrale byose nasohose nshobora kuvuga ati mbo ubu rero ngomba nkore apareye iza guhera kubera yiruwa ya Fresineri yego aya noneho twarabonye warahawe agashimwe na nyine icubahiro mukuru w'igihugu cy'Uburundi kiya gihe wiyumvise gute kwanza nenda kujaniranye je wiyumvise gute ubundi kuri hawe agashimwe n'umukuru w'igihugu abari ibintu by'amateka kubera urumva nk'ubu nkatwe tuba twamenyereye dukora ibintu byinshi bitandukanye benshi urasanga bagumvye ku bintu mbere tariyo mugabo umukuru w'igihugu bamaze kubona yuko abirokonesa intuzeye agakuku karagabanuka wintuzeye inyifato mbi bakugirako bacha batangura kukuba attention barakusha kubera urumva umukuru w'igihugu niwe ibintu bibazwa mu ntuzeye mu gihugu muri rusange no kuvuga kirinze kibi gikorwa nawe nyene ashigikiye uwo wundi muntu yokivuma ntiyovuga ngo yaramushungirira umutekano yego umutekano uhagaze ku buhinga umukuru w'igihugu iyo atwara abahinga niho nawe nyene agira ijambo mu makungu ikire bikomeye cyane gose abakunzi bikuri complex rero nizere yuko mwashoye gutahukirwa kuko abantu benshi banabonye muri commentaire ya post bakoze kuri jimbere bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku kintu kijanye na zino mbabura bavuga ati none mbega bigenda gute binabiriya nizere ko rero umuco idonido mwashoye kuri habwa ku zino mbabura ukuntu ushaka kuzikoresha nimero yazibahe mushaka kumurondera ko musizima mu kiganiro muraza kuzumva kugira ngo mushobore kumurondera namwe mutanga amakomande mukize muziganya amafaranga yanyu kugira ngo ibintu tubandaye duteza imbere kuko igihugu tugiteza imbere mwirake two turagira ico duterereye yari Janice Fosho kuri micro ne kumwe na n'umutumire wacu twashoye kugendera nawe Sundi ni Timote bende kamera yari Jeden Yantare mufre turagushimiye cyane ukanyu duhaye murakoze cyane namwe turabashimiye n'abazoshobora kumviriza ikiganiro bakakimara bose turabashimiye yego mukomeze mugira ibihe byiza murakoze cyane yego